Nkundira mugenzi nongere ndaguha ikaze mu kiganiro mu gihugu c'ivyiza. Uno musi mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuwe Yohana, kandi turicari ku gice ca 20. Icigwa cacu c'uno musi kivuga ngo urubanza, ikintu citezwe n'abizeye Yesu b'ukuri. Urubanza, ikintu citezwe n'abizeye Yesu b'ukuri. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze ku bw'ano mahirwe uduhaye yo kwiga ijambo ryawe ryavuze. Mwami ndakwinginze ngo utuyobore mwa kino cigwa cacu c'uno musi, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Kimwe mu bintu vyiza abizera turindiriye kandi turindiranye igishika ni umunsi w'urubanza, umunsi wo kurenganurwa, tugasubizwa ivyacu twanyazwe. Uyu munsi umuhanuzi yarawubonye mwa kino gice ca 20, avuga ngo mbona intebe niniya yera, mbona n'ivyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho vyahora ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingurugwa, kandi ikindi gitabo kirazingurugwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri co, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri vyo, bacigwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ico gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Ivyahishuwe igice ca 20 ku murongo wa 11 gushikana ku murongo wa 15. Uyu munsi ku banyakibi ni wa munsi Petero yavuga ngo ari ku munsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho hakaba no kwasana guhambaye, ivyitanguriro vyose bizoshengerwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Icete ca 2 Petero yanditse igice ca 3 ku murongo w'10. Umusiguzi nawe nyene yaravuze ivyerekeye runo rubanza, yavuze ngo vyose vyarumviswe, indunduro yavyo niyi: ubaha Imana, witondera ivyagezwe nayo, kuko ivyo ari vyo bibereye gose umuntu wese. Impamvu yarayivuze, kuko Imana izoshira igikorwa cose mu rubanza, bo n'ikintu cose gihishijwe, ari kibi ari iciza. Umusiguzi igice c'12 ku murongo wa 13 gushikana ku murongo wa 14. Yesu arasobanura ukuntu bizogenda mwa kino gihe c'urubanza muri ano majambo ngo: ariko umwana w'umuntu azozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azoyakurariza mu nyonga ziwe, nawe azobarobana nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati: nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami bwateguwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Matayo igice ca 25 ku murongo wa 31 gushikana ku murongo wa 34. Icaha cose gitihanye, caha cose kitihanywe ntikizokwirengagizwa, kizoshigwa ku mugaragaro, kandi uwagikoze akanka kucihana gihanigwe. Uru n'urubanza rwa nyuma, ruzoba inyuma y'imyaka 1000. Ca gihe wasambana vyaranditswe, ukabona utavyihanye uzobihanirwa. Ca gihe wiba vyaranditswe, ukabona utavyihanye uzobihanirwa. Ca gihe wasenga ibigirwamana vyaranditswe, ukabona utavyihanye ukaguma usenga ibigirwamana, haba bito bito canke binini, uzobihanirwa.
ca gihe warya ibiturire, ca gihe wiba, ca gihe warenga ku mategeko y'Imana vyaranditswe, kandi utavyihanye uzobihanirwa. Ca gihe utaruhuka isabato ukayizirura vyaranditswe, na n'ubu birandikwa. Niwaguma uzirura isabato ntuyubahe ngo uyiruhuke, uzobihanirwa kandi ntibizokwirengagizwa. Nguko rero uko bizogenda, buri wese azobibona mu buryo bwa filime. Imana izozana ikintu kimeze nk'ireresi, maze imwereke igihe yakoze icaha, kandi imwereke yuko atigeze afata umwanya wo kwihana ico caha, maze ubwiwe abone yuko imanza z'Imana zigororotse, kandi yihitiremwo guhabwa igihano avyemeye, kubera yuko utwigoro twose dushoboka, imburi zikwiye Imana yari yarazimugejejeho, kugeza naho umwana w'Imana yitanga akemera gupfa kugira ngo abantu bababarirwe ivyaha, yamara bakanka kuvavanura n'ivyaha vyabo. Urubanza ruza kugira ngo habe kweza ivyononyo n'icaha. Mwirema buri kintu cyose cyari ciza cane. Yobu 38 ku murongo w'indwi, yamara icaha carononye ikintu cyose, ibintu byose vyarononekaye, uhereye ku muntu ukabandanya ukageza ku biremwa byose Imana yaremye, byose vyarononekaye. None rero Imana ikora urubanza kugira ngo ishikane ano majambo yayo ngo raba byose ndabihindura bisha. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 21 ku murongo wa 5. Kino gihe ni gihe buri wese azobazwa ibyo yakoze. Yamara iyo turiko turavuga ngo mu rubanza rw'Imana buri wese azobazwa ibyo yakoze, harabaca bavuga ngo reka njewe menye bike kugira ngo nzobazwe bike, bisunze uno murongo ngiye gusoma. Kandi uwo mushumba yarazi ibyo shebuja agomba, ntiyitegure ntakore ibyo agomba, azokubitwa nyinshi. Ariko utarabizi agakora ibikwiye kumukubitisha, azokubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azobazwa byinshi, uwabikijwe byinshi niwe bazorushiriza kwaka byinshi. Luka igice ca 12 ku murongo wa 47 gushikana ku murongo wa 48. Mugenzi, hari abantu mwa kino gihe iyo barenganya ahantu hariko haravuga ubutumwa bwiza baca bafunga amatwi ngo ntibumve vyinshi. Hari abantu kuno kuri twigisha banka kugukurikirana kubera ngo hava babazwa vyinshi. Oya, nagenda kumenyeshe yuko ukuri waronse amahirwe yo kukumviriza, ukagukinisha ntukumvirize. Uko kuri bisa nkaho wakumvise. Niwiyumvire rero amahirwe yose umaze guhura nayo, niwiyumvire ukuri umaze kumva ugashishikara ukwirengagiza, niwiyumvire ukuntu ushishikara gukora ibyaha kandi uzi neza yuko ibyo bintu uriko urakora ari ibyaha. Niwiyumvire ukuntu wama waburiwe wigishwa iby'inyigisho z'ikinyoma zazanye n'ubupapa, ariko ugashishikara gukomantaza umutima kandi ukuri warakumvise. Mugenzi, mu gihe c'urubanza hamwe Yesu azoza utarihana ngo wemere kumwizera, wemere kumwikoreza ibyaha byawe bikuveko bigishoboka, mu gihe c'urubanza nta kwihana bizoba bigihari. Ico gituma mugenzi, ndaguhamagarira gufata ingingo yo kwizera Yesu, kubera yuko ibintu byose bizoshirwa mu rubanza. Umuntu wese azoshirwa mu rubanza, ibyo twakozwe byose byisungwe. Bibiliya yatubwiye ko ibintu byose birandikwa, kandi urubanza ruzocigwa hazinguruye ivyanditswe. Bino bitabo byo mwijuru, nk'uko tuzobigaruka ku mucigwa cacu gikurikira, nk'uko tuzobibona, bino bitabo ntabwo
ntivyandikwa n'abantu ushobora guha amafaranga bakayigiturire. Oya, vyandikwa n'abantu batihenda. Ivyo umuntu akora vyose birandikwa, kandi yakoze ibibi ntiyihane, ivyo bibi vyiwe ntibizobura kumwicisha ku munsi w'urubanza. None rero mugenzi, niwumve ukuburirwa, n'igihe co kwitegurira runo rubanza rw'Imana, kandi kugwitegurira kugira ngo urubanza ruzoze ufise ivyizigiro n'umunezero, ni kwemera gutandukana n'icaha bigishoboka. Nagira ndakumenyeshe yuko Yesu yapfuye ku bwawe, ubwe yitangarije avuga ngo naje mw'isi ndi umuco kugira ngo abanyizera ntibaze bagume mu mwiza. Yohana igice ca 46 ku murongo wa 12. Kandi uno Yesu nyene niwe avuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azohabwa ubugingo budashira. Yohana igice ca 3 ku murongo wa 16. Mugenzi, ino mvugo ni nkuko yari kuvuga ngo kugira ngo uwo mwizera ntazotsindwe n'urubanza. Mugenzi, kwizera Yesu ukatura ibyaha byawe, maze ukishishitira ukihana, maze akakubabarira, hama ukagera ikirenge muciwe mu kuvuka ubwa kabiri, ukabatizwa, maze ukaronka mpwemu yera. Mpwemu yera akagufasha guhangana n'ibigeragezo ukabitsinda. Muri iyo nzira niwamara gushikana natwe mu rubanza, urubanza azoba ari ikintu co kudusubiza byacu twanyazwe, maze duhabwa ubugingo buhoraho. Mbega urashaka kuzobana natwe mu guhabwa ibyiza no gutsinda mwari no rubanza? Enoke kugira ngo Imana imujane mw'ijuru ngo nuko yashimwe akiri kw'isi. Nawe niba wifuza kwifatanya natwe mu bazotsinda muri no rubanza, uhamagarirwa gutangura kwifatanya n'ubwoko bwera ukiri hano ku isi, maze gashikana ivyo kugororoka kose. Twandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Yesu akugire neza, guha umugisha. Nanje ngiye kugwira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami, urakoze ku bwarino jambo ridasanzwe uheje gushikiriza abagurano bawe. None rero Mwami, ndasengiye abamaze gufata ingingo bose bifuza kugukurikira no kugendera mu nzira zawe. None Mwami, nanje ndabasengeye kugira ngo Mwami ukwizera kwabo ntiguhere, yamara ubaterera intambwe zikurikira zibashikana gushitsa ibyo kugororoka kose. Kandi Mwami, ndasenze nsengera n'abagifise imitima ikomantaye kugira ngo nabo ubamenyeshe yuko wabagendeye, bahitemwo kugukurikira bigishoboka, imbere yuko umunsi w'urubanza uza batazoba abazocirirwa kwiteka, yamara umunsi w'urubanza uzoze amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo co kimwe natwe. Mwami, rema gushasha imitima y'abantu birabunwaji na buno bugingo, abagore batabana n'abagabo, n'abantu bose bafise ibibazo nkuko bagiye batanga imitwaro. Mwami, bose turabakweretse, turabagushikaniye kugira ngo buri wese wishure umutwaro wiwe bivuye ku buntu bwawe nkuko ugomba. Shishikara kubana natwe no kuduha ivyizigiro byo mwiherezo, kwitegura kugusanganira ubugiye kuza vuba, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.